twende Natasha hari ibintu cye masibisi nda abandi bose bakubita amakofi ukabakubita amakonzi ukabacidoka ukabaka imitwe ariko je nkeneye ko nkora ibintu special bitandukanye n'ivy'iwabo dukora akantu k'akacete zindakeneye kunsidakura urya amenyo unyitse ungoma kure zoga ibyo ushaka ndakeneye kunyitsa aho nosa nigomo abakobwa cye murantangasa ngo mushaka yuko babarongora ariko mwasanga mukavuga amasamba atandukanye urumva ibiki n'ibiki none akosa kagaye uko so gutendera murazi ko nose ndabasomagura mwese bon ikintu ca mbere ndamubwira bon urubuga rwiwe ni rwiza ruhagaze neza ariko ikintu ca mbere yokora ni hagaciro mu binavuga mu majambo akora ama content creator hari amajambo bon rimwe na rimwe ukora bigatuma umuntu utunaronka n'isoko ukabati no nk'ivurema no misoko rya gute eske yonyamamariza ibintu runaka bon uzohabwa n'ivyo amasoko n'abantu bari hasi gose ariko abantu biyubashe ntizigera uronka isoko kandi isoko ry'abantu biyubashe batanga agafungo gatuwe kandi kameze neza rero urubuga rwe ni rwiza na create content nziza ziyubashe jewe hari umunsi urabona basimvuga amajambo atiyubashe ndanabitiye jewe kandi ndi umwana w'umupasteur cyumuhora rero niki ikintu ca mbere nakore content nakreye urubuga rwe ni rwiza gose bo nabonye kandi mengo yageze kwandika ariko ngo urumva ngo afite nani impano nyinshi izo mpano nyine nazizana kuko ntazi izo mushira kure kuko n'umukobwa afise urubuga nka rujya ahagaze kujya ari trending nka kujya ni byiza ko iyubaka cyane kuko ufise impano uri umukobwa ni 50% zo gushika kure. Oh, yes, 1, 2, everybody. My name is Radio, or this is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio, and I'm back again. Hamuda kugira byinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV, Red Easy Gentleman. Kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurabona ibiganiro byinshi dushira ko umwanya kubundi. Yes, uri kurankurikirana ndakubutse ko jero kuva kuri micro. Support Radio osaba promoter bose mu gihugu ata papa na mwana akugira mu mwana habanza kuba papa. Yes, nimba warakoze subscribe kuri Lloyd TV ibintu bimeze fresh. Nimba utarakora subscribe please ikore rena kugira ngo ibintu bikomeze kuba amavuta. Yes, uno munsi rero ndi kumwe n'umwe mu ba comedian, ndi kumwe n'umwe mu ba jeune bameze fresh muri industry ya +257. Mbega uramuzi, mbega uramukurikirana bimeze gute my brother? Welcome. Thank you my brother. Ko bien. Niko sawa. Yes, ndashakura mutse abakunzi ba Lloyd TV wazati mumeze gute? Abakunzi ba Lloyd TV nzere ko mumeze neza, nzere ko mugowe neza, hamara dashima, kandi ngire ko ndamutse n'abakunzi ba Agent Comedy muri bisange. Ati noca ndabagomo. Aho nose ndabagomora. Niba byoroshe. Ara kandi kantu kuna kuvuga ngo ukunda koresha uduterme tungahe? Uduterme twinshi ariho akosa kagaye. Akosa kagaye. Hari akandi ngo nugasira. Ukishura ngo ni kibazo komeye cyane. Ari akandi katsoza. Simbona. Udutebe twiza aho nose ndakuzidoka. Aho nose ndagusomagura. Urumva biravana na content. Just na content buri kurakora. Yes, by the way ndakwise ko kuri kamera uri kumwe na Pasi cameraman ni watuma image ubona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way reka nakire umutumire wacu uno munsi ni mwe mu comedy babikora fresh muri industry ya 257. Ni mwe mu comedy afite talent big, ni mwe mu comedy ubona ko ejo canke hirya yejo azoba afise ivyo yakoze muri no industry ya 257. My brother nibaze kumeze neza ndashaka rero mbariza abakunzi ba Lloyd TV ati mumeze gute nimba arabujidoka ubajidoke nimba arabugomora ubagomore twagiye my brother. Abakunzi ba Lloyd TV the festival nizere kandi ko mugoye neza kuko mwarize mufata akanya nkaka ko kutwumviriza canke se ko kumviriza Agent Comedy hamwe na Mr Radio ndizera neza ko mugowe neza kandi ko Imana yakoze ibikomeye kugira ngo mushobore kuba motura. Nta no mushobora kujidoka rena. Sha ndibaza ndabajidoka ntibahe nitwaza video twaze ikiganiro ariko right now ndibaza hamwe no wajiduka kare hari gihe usanga bahuye batabiravye bacavuga ati bagacha kugira subscribe bagacha bagiye bikiganiro ariko reka turabajidoka mu nyuma. My brother umunsi wawe uba wagenze gute? Turacari mu gatondo mbega kuva nka 6h kugira mwana masaha umunsi wawe wagenze gute my brother?
bon ubwa mbere na mbere bon ndashima Imana kuko kubona naramutse amahoro Joy Festival novuga ko ari ico kintu ca mbere gihambaye novuga yuko umunsi uri kuragenda neza uko biri kose ariko niza ko bizagenda neza kumwe n'Imana byose biragenda neza. Iyo umunsi wagenze nabi kuri Agent Le Comédien haba habuze iki mu buzima bwiwe like? Bon mu gihe umunsi wagenze nabi novuga yuko ni mu gihe nabuze content. Just mu gihe wabuze content ushobora guhereza abafana bawe aho urashobora kuvuga ati umunsi wagenze fo. Niwo munsi mpangayika nkavuga ati none page yanje guma kwa kundi. Birashika ukabura content ushobora guhereza abafana. Ntibiza bishika ariko hari igihe nyene ni yaranje nizitari content nkazicree kuko ndi content creator ariko ari usanga zabuze kuvuga ati je vais créer comment ariko turagerageza uko biri kose ariko umunsi uba wagenze nabi bisigwaye ko nta munsi uragenda nabi kora Jean Comedy ariko mu gihe bagenze nabi bazobibona mugata content zizanose. Yes kabisa bakuzi ba Roy TV nimwe mu bakomedie bakiri bato ubona ko kuko tugiye kuraba ba Gasore ba Iri Defense ba Kigingi tugiye kuraba abakomedie bari mu Burundi niwe mu comedie novuga ukiri mutoya ntibikubangamira cyangwa se nize ntambamye ziri mu gukina comedie ukiri mutoya? Intambamyi za mbere nuko baradusuzugura ati numwana nta ma contrat bon ati nta ma contrat twomusinyisha nta biteramo twomutumira aracari muto eske uyu yokora iki bomba nibaha agaciro mengo abantu mengo bakiri bato akenshi ndakunze kwibona nibaha agaciro abantu bakiri bato babona mengo ntaco bashoboye ariko niba duha kanya peut-être ngira bazobibona yuko zijya 5% yuko nazo nyene basi tuzishoboye. Ego eske mbega tuvyiti kosa kuba mutangura impano mukiri bato cyangwe ikosa riri kuba birengagiza? Bon ahubwo ikosa riri ku bantu batwirengagiza kuko kuba bataduha kanya ni ikintu gituma natwebwe tutirekura ngo twumve yuko twibohoye yuko twokora cyane kuko mu gihe twibohoye cyane bon tugakora cyane tuba tubona yuko hari abantu peut-être bari kwadusapotinga ibintu byacu bariko barabikunda turiko turasinya ama contrat turiko turakorana na bakana kabica bidutuma twumva yuko dukwiye kubandanya igikorwa ariko mu gihe batwirengagije ari gihe uzosanga impano zimwe zitakara kubera iki zarirengagije kandi zikiri ntoya. Ya rero iyo uvuze comedy kuri wowe bisobanuye iki? Kuko ugiye kuraba ndiko ndaraba comedy za ukina ni zimwe muri comedy ubona ko zitandukanye cyane n'izabandi bariko barakora. Eske mbega idea yavuye kugira ngo ushobore gucreate ijya content yo gukiramo comedy kuko ugiye kuraba ni comedy mugabo irimo na mengana irimo na journalisme kuko hari video ukora ukamenga irimo amakuru ikabirimo na comedy. Eske iyo creation yakuje mu gutuma bra? Bon merci beaucoup kwa icyo kibazo abantu benshi bakunda kubyibaza. Bon ariko novuga yuko kujya kuntu nkora comedy irimo na promoting novuga yuko nabitumwe no kubona yuko ubu aba promoters aba journalist ntibari ku kivico kimwe aba comedian ubu tugiye kuraba nibo benshi kandi aba comedian aho bigeze ubu bari kwadukurikirana basi uko biri kose. Rero incambona nti muri comedy wanje nta kuntu twoteza imbere n'umuziki bice muri comedy wanje niyo mpamvu na kenshi nkora ama challenge nkakora zijya video kujya nyene kugira ngo supporting umuziki ndundi bice muri ya comedy nyene umenyekane bice muri za comedy. Rero nico cyumviro nagize nti nta kuntu no bikora gutya mu mvo zo gucikira abaririmbyi bacu. Yego ariko hari ikintu kimwe cyane nibaza eske iyo ugiye muri concert cyangwa se iri kuri stage uca uperforminga gute mu gihe ubona ko comedy cyangwa se video ukunda gukora hanini ziba zirimo promo y'umuririmbyi runaka cyangwa y'umu artiste runaka beka iyo ugeze kuri stage naho ucu vyitwara mu gute? Bon stand up comedy nazijya video nkora biratandukanye gose kuko yani cyo kibazo rero mfise eske mbega iyo ugeze kuri stage uca witwara gute kugira ngo ushobore gutwenza abafana like kugira ngo ushobore guha vibe abafana bawe? Bon honye ni ikintu ca mbere unzi mwazijya comedy zama video kuri Facebook za YouTube zahe umbonye kuri stage wonyobega uvuga ati ujya ni Jean Comedy ijwi rirahinduka. Bon basi ijwi nkoresha muri video ku mbuga no kuri stage muri stand up comedy biratandukanye. Kubera iki rero? Kubera iki uko stand up comedy ifise ukuntu yubatswe nazijya video zo ku ma platforms like bifise ukuntu byubatswe rero nciye ndabizana mu haje byogorana usanga ntariko ndandika neza kuko stand up isaba kwandika gose. Ariko hari ikintu kimwe je nibaza hari abantu benshi
babifuza kubona muri rya image Ego. babifuza kumva ari ryajwi nyene uri kuri stage Mm. mbega eske mu gihe uhinduye rya sound ugahindura akuya kuntu uvuga muri ziya video ushira kuri kumbuga iyo ugeze kuri stage ugahindura ijwi eske abafana ntibibacanga bikababangama Bon akenshi akantu ntaza nibagira kuvuga muri ryajwi aho nose ndakogomora ako konye niko ntaza nibagira ariko ayandi majambo like ingene blague iri strictire ndabivuga kujya nyene biri nyene bon ijwi nyene risanzwe ryo mu buzima busanzwe ryo muri stand up basi muri rusange ariko narigeze kugerageza ndiyuka mengo hari mengo nimba ari kuri stage rahe muri evenement iraho mengo sindibuka neza ntangura rero mvuga abana muri ryajwi nyene muta blague yarangoye ngo ndavuga ati wapi reka vraiment nkoresha ijwi giwanje ahubwo ngende kugiga ijwi ryo muri stand up rero niyo mpamvu akenshi umva ntaza nkoresha nyene rya jwi nkoresha irindi ryo muri stand up yes uno munsi hari abantu benshi bafise impano aza umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu hama tukamubura irengero mbega aja ari comedian abafana biwe bamwitege gute mu myaka iri imbere bon banyitege neza cyane kuko bon ikintu cyambere ahubwo bavuga ndabisaba abafana bankunda the first even ndabashimiye kandi je naba nababwiye ati abafana banje bose ndazi yo baba yego ndazi yo baba n'abari mu mahanga ba diaspora ndazi yo wait bakozi ba Loy TV akurikiranwa n'abantu ibihumbi 53 ni kuri Facebook ngaho wa mbere abahe hariyo ababa muri wa mbere apana haba wa mbere umuforo wa mbere natanguye kuronka abanganye ni mu Burundi gusa Burundi ni bunini ariko ambiza tubwire quartier tubwire ariko ararondera passport arabikoja hanze yitwa gute izina giyo ndamuzi ariko nyene nibanga kuko hari gihe usanga ambiriza gatoya umufana udashobora kuvuga imbere ya kamera wa mufana hari igihe umbiriza ucukura ko phone umbiriza gatoya umuntu akuzi ni okay yitwa gute Mr Red Rumva yitwa gute mu gihe ufise amahasa babana ukagurira umwe hari igihe umacashavura rero nibavuga ati kanaka bacamba mengo kanaka niwe nkunda wenyene gusoma ariko bakubajije mu dufise amahasa bakubaza ati umwana wa mbere yitwa gute yashize ku wa mbere yitwa gute nawe nakubaje ati umufollowers wa mbere waronse yitwa gute uko bavuze ko bose ubaza aho baba uwa mbere watanguye kuronka kuri page yawe yitwa gute abahe yari Jenny Followings ku izina ry'iwanje rya konte yiwanje yari je wa mbere nitanguye ku following ku izina ry'iwanje izina nyene yamvanye ry'iwanje ndi following kwa musamvuga ati none ko ata followers ndonka turikamaze ni following rero nije natanguye ku following yes kabisa agent la comédie turabona bamwe mu ba comédie baragira ico bitwa gufashanya gukorana ama collabo ariko rumwe mu ba comédie tuzakunze kubona ukorana ama collabo n'abandi ba comédie kuko ugiye kuraba ama comédie benshi tuge nkaba wetu baragira ico bitwa collaboration kugira ngo bafashanye mu guteza imbere impano zabo ariko wowe rumwe mu ba comédie tutabona afashanya n'abandi ba comédie eske bipfira ni utabishaka cankwe nibo batabishaka bon ico kibazo ndvamenye ngo congora kwishura muri kano kanya ariko kiroroshe kwishura kuko biva kuri wewe canke biva kuri bon novuga nti nikora ndibaza ntarakora cyane ngira ni namara gukora cyane gose ayo makorabo yabo abastar abo nyene badukuriye canke bari hasi peut-être ngira tuzokorana ariko muri kano kanya ngira niko ntarakora mbega uzoba wakoze ukifuza gukorana nabo abakomediye babiri uzotangwa gukorana nabo ni ba nkanye mu gihugu c'u Burundi mu Burundi shani nka bose babiri bose barareba je shaka babiri bonyene urumva ni kwa kundi ucufuhisha abantu vuga ati bakunzi ba Loy TV je muno mwanya shaka babiri babiri wokwifuza gukorana nabo mu gihe iyo time uvuga yo bitaragera yageze abakomediye babiri uvuga ati uwa mbere notanga gukorana nawe n'uyu umukomediye wa mbere no tangura gukorana nawe ni Mutima la comédien uwa kabiri ariko mengo ni benshi bari je shaka babiri wa mbere ni Mutima wa kabiri ni Gasore yes kubera iki Mutima kubera iki Gasore kubera iki Mutima novuga bon kwanza reka ntangure nimba ari kuri Gasore niwe muntu wa mbere natangwe kugira ko inspiration nkitangura comedy mais après Mutima caza inyuma ya Gasore Mutima caravuma sana amenyekana nisanga rero nisanze muri inspiration ya Mutima et puis ndahinduka
agent comedy acaba rero agent de comedy muri inspiration yiwe ariko urumva izo inspiration nizo zatanguye kunshira muri comedy ntangura kwimva muri comedy rero niyo mpamvu mba nifuza kuba twokorana nabo kuko kubera ko bambere inspiration ya comedy. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ko kujya kuntu uvuga zya terme zawe ngo noca ndakugomora ngo noca nijidoka harimo sound ya mutima ukuntu. Yes. Oya ariko ni sound ya agent comedy. Abantu mu mukurikirana uzogenda wumvirize neza avuze ati noca ndakugomora ati noca nijidoka harimo akantu harimo aga sound ka mutima ukuntu canke ni collabo nyene canke twakoze nyene muri harimo ijwi rya mutima ukuntu collaboration yijwi kuko umuntu akurikirana mutima cyane dufate ntari karaba video hariho kubwira ko ari mutima ego urabizi nawe ego biva kuki sasa bon ahubwo nubwo yuko ahubwo hageze n'igihe abantu benshi batangura kumbwira yuko ngo ntigana mutima kandi ari ico giwanje ndibuka en 2023 2024 même 25 haragira n'igihe bambwiye ati kwanza no kuri stage ni muri ryaju nyene nakoresha baka sose stage kujya mu jama ngo yigana mutima umva nundi ko ndamyigana gute kandi ari mwije giwanje eko msambuga ati je peux changer ndikangerageze kurondera ijwi ariko right now ndibaza ijwi n'ikiwanje vraiment basi nkeza basi ariko tukiri ngaho my brother ku ruhande rw'iwanje je ko ndavyumva numva umenga ari ryajwi ukoresha mu gukina ziya video numva ku bwanje umenga niryo ryogaruka kuri stage ya kuko uko nyine abantu bavuga ko kuvuga nka mutima canke wacting nka mutima cyangwa performing nka mutima kuri je numva umenga ni ikintu ciza ariko niko je ndabitahura ariko mu gihe ufasha amajwi abiri abafana uzobacanga bro ariko barakene hari umuntu azoza akuzi kuri Facebook yumva ukuntu uri kuravuga kuri stage akumva ntabitora neza agasanga buze time yo kugukurikirana kubera ko ugasanga yaje muri show ashaka kumva ryajwi yamabona muri video ashaka kumva ya sound yamabona muri ya video ariko agera muri show akumva nabantu babiri batandukanye ugasanga biri rero ku ruhande rw'iwanje n'umumenga yijyatwi ryo kuri stage bambe ryo muri video iyo ukoresha uri kura shootinga iyo ryogaruka muri video kuko niyo blend yawe ya mu gihe uhinduye blend eske kuri we ntumva ko hari ikintu bizokonona ariko niki kiganiro nakoresheje muri ndijwi ya interview iratangure bushasha ya interview iratandukanye na performance ya kuko performance hariho abantu baba bishuye baje gukurikirana hari umuntu aba yarisha amahera yiwe akeneye ya sound bimwe kuko hari umuntu aba atarakubona face to face hari umuntu aba atarakumva face to face yumve sound yawe muri kumwe akakumva gusa muri video we acha yimagine ko aza kumva ya sound nyene eske mbega mu gihageze muri salle akumva ijwi rirahindutse byo ariko ngira ni kuvyiga ko kwanza nk'akarorero wumvise Double J urajurarishe ushaka kumva sound ya Double J wagera indani kumva ijwi rya Double J rirahindutse kure wo vyakira gute ma bro urumva yuko uvuga ati Double J yatinye yes yatinye ou bien canke biravana nakanya canke ni bya bindi byo muri studio urumva rero bica bivana no gutabura kumufana ariko umwe wese ngira afise the way akora mu gusa ngira nzovyiga ko niyo consensus nzoyiga ko ndabe yuko ushobora kumodifya nkavuga ati reka nkure muri ryajwi nyene ku ruhande rwanje niryo numva abafana bawe bakeneye kuko ryajwi niryo ryatinye bagira subscribe ibyo ryatinye bagira follow bijyanye nivyo numva umenga baba bakeneye naje ku ruhande rw'iwanje shitse hari stage yawe nabonye nyene muri ijyawe wakoreye muri ijya show y'abakomedi kunda kuba Buja Night Comedy nararavye performance yawe ndumva nyene ko atari fresh because nanje nayo niteze rijya sound nayo niteze nyene rijyajwi ryo muri video mugabo warashaka iyo video ndibuka nayi playinze kugira ngo numve uko uza guperforming za numva rero biri differa narijya sound yo muri video uwo n'umufana wa mbere abivuze ndazi hariho n'undi azobikubwira ariko ku ruhande rwanje numva umega ijya sound yo muri yogaruka ukoresha hajya ari yo guma ikora nono
no kuri stage kugira ngo babafana bagira subscribe kwera rijya sound kuko sinumva ko wo kwita ku bantu bavuga ngo uvuga nka Mutima Yesu uvuga nka Mutima Sevilla ariko ndibuka hari umuririmbyi igeze kuza yaririmba nka Double J ego abantu benshi baramugwanije n'umugenzi wanje buka ibiganiro byinshi twakorana hari abamucokora wikurigana Double J kandi ariko asanzwe aririmba no mu buzima busanzwe rero Imana ari ukuntu ihuza ibintu sinibaza ko kundi ruhande bari kosa kuko hariho n'abantu usanga basa kandi batavuka yego muri ico gihe none byo kwitwa ikosa oya wocu uvuga ati rero reka nibagisha isura kugira ngo ahubwo ikosa ahubwo ni abitiranya ibintu n'ibindi kuko ijwi rya Jono Comedy riba ryasohotse nk'irya Jono Comedy kandi ijwi rya radio riba ryasohotse nk'irya radio rero baca bavuga ngo ni rya Mutima I have real ni rya Jono Comedy uhuye na Mutima makano kanya niki kintu wamusaba bro the festival no musaba kwanza ibiraya kuko ndumva ngo ahora ari mibiraya akanya ni gwawe rero ubwire Mutima ndabese ko ino video izomushikira Mutima ro comedy nkeneye kwanza ibiraya korabo nayo zoza mu nyuma namajije guhaga navuga ikintu cyambere usabye Mutima ni biraya kabisa ibiraya kwanza tumaze dufungure duhage ntekere shikane mu rugo amakorabo basi mu nyuma ikintu usaba gasore ikintu namusaba numva mengo ndabasavye abakomezi bagenzana ucumye kudabagoye nabo nyene kandi mbona ubuzima turimo navuze muhuye right now ikintu usaba gasore niki kuko Mutima wavuze ati Mutima no musaba ibiraya gasore mega nawe akora iki gasore arorora shaka gasore kweli canke ibintu vyo nyene biri muri entre parenthèse ibintu vya gasore biranyegeje ukuntu sinzi gasore ibintu akora agenzi ko ari umukomedie just ubuzima bwe buri private okay ni yategura show cyo kimwe na Mutima baze nanje bashiye muri show yawe cyo kimwe na ba Defense cyo kimwe na ba Malawul na ba Kigingi bashiye nanje basi bampe basi ako karyo nanje ngaragare kuri stage yawe cyo neza cyane yes kabisa hari zimwe muri video umaze imisi ukora utaginga umuririmbyikazi Natasha uvuga ati Natasha nanje njamenyo Natasha njidoka zaza biba bimeze gute feedback kuri Natasha biba bimeze gute feedback imisi yose ni commentaire yitwengera kweli nyene ariko ndibaza ari ukuntu aba boss batwenga bitandukanye n'abantu wewe wavuze ngo Natasha ngo yatwenze gute muri commentaire ya ari ukuntu yatwenze ngo sinavyuka neza yatwenze gusa wewe wavuze ko yatwenze gute Natasha mbega zariye mu mbega kwaza zimeze gute hari emoji za Sam yashizemo numva hari ukunyene yatwenze gusa yatwenze gute nyene emoji mingo zari mingo zine ariko sinyuka emoji yanyu ikene yari imeze yigere sigura izo zine izisigura yavuze ngo yatwenze ariko nwayivuze uvuga ko yatwenze sinazibuka maze gukora ama content benshi kuri bice ndavyibagiye ziya video feedback kuri Natasha bimeze gute mabara ba feedback gusa irangyohera basi kuba anagira basi nako gateka ko kudukwantira biradutera intege zo kumva yuko abastar abarimvyi bacu mu gihe twakiye content kuri bo bashobora natwe basi kutwumviriza ni nkaco kimwe no mu gihe tubonye abandi baririmbyi bunga iwacu mu Burundi twagakorera ama content tugakora ama challenge yabo tukabona ama comments bakanaduposting biratugyorera gose kuko bidutera intege zo kwandanya tuba supportinga nkuko twavyemeje rero feedback ya commentaire ndibaza ni hagije Natasha nawe narabe kweri akujidoki mubwire rero mubwire Natasha je maze kwimusaba kenshi kweri Natasha ndagusavye vrama ndakeneye gusa uzonkorera ikintu kimwe uzontera iteka basi je uko uzongenza kose uko uzomvunagura nyimbo zonyitsa nyimbo zonshitoka nyimbo zonjamenyo seyo ndakeneye kunguma kure seyo ndakeneye kunyitsa aho nosa nikomo izoro wenzi baba yashabwa subiremo muri ryandwi nyene umubwire Natasha Natasha hari ibintu cire masibisi nda abandi bose bakubita amakofe ukabakubita amakonzi ukabatsidoka ukabata imitwe ariko cire nkeneye ko nkora ibintu special bitandukanye n'ivyi wabo dukora kanu kakatsete zindakeneye kunsidakura urya amenyo unyitse ungoma kure zoge ibyo shaka ndakeneye kunyitsa aho nosa nigomo
ariko mugabo ndamwinjiriye mu buzima aho nosa nigomo ndamwinjiriye mu buzima yitaye mu bitandara. Yes, mwabyumvise rero turi kumwe mu bakomedie navuga neza yuko afite talent ni big afite ukuntu akora hamwe ibintu byiwe yipoweye ndazi yuko mukurikirana niba mukurikirana ndibaza ko ibikorwa byiwe ubizi. Yes, hari nimwe muri commentaire yo muri Bisatbi nabonye yatumye usara uriruka avuga ati fone hapa y'imene no muji usanga video zirabuze. Mbega byari bimeze gute ma brother kubona commentaire yawe y'umuririmbyi Satbi kuko Satbi nimwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu Burundi nimwe mu baririmbyi afite blend ikomeye cyane bro. Kubona commentaire ya Satbi canke kubona Satbi yagupostinze biba bimeze gute brother? Bon novuga yuko ni ca kintu nyene ni kwa kundi baba batweka yuko bon biraturyohera gose. Media way nabikozemo nabikoze kugira ngo create content et puis mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu abantu bariko dukurikirana babone yuko muri Mvisa arenze why comment yiwe itotuma umuntu asara erega n'umuntu bya akomeye ariko hari abandi babona ati na post nzo na Satbi ngo nibisanzwe why not tutubagira twibonye n'aba superstar arankomantiye rika sare why not tutobigira uko. Hari abandi bantu mu gihe abana baba postinze iba nka content ahubwo hafu kwezi kose ni kwa kuba ku muririmbyi kugira ngo abe umu superstar. Rero bijya twikora kugira ngo guhagacira umu artist like kuba guhagacira blend y'umuntu atarankomantiye ego nivyo nabikoze kugira ngo ndamuhe support canke nawe ampe support amenyekanishe ku bantu biwe ariko juste muri burya buryo ni kugira ngo duhe agaciro umuziki ndundi ndetse n'umuririmbyi muri rusange. Yes kabisa ndibaze ko ivivugano kuri kuko Satbi muri ndakomeye nakubona muri Satbi agushize kuri page yiwe kuko si bose baca kuri page ya Satbi mu gihe rero avuze ati reka ndamucishe kuko aba yemeye d'abord nuko aba yavuze ati ibi bintu Charlotte rero urumva ko niteka ridasanzwe ku mukomedie ajalo komedie niteka ridasanzwe ku bafana bawe. Yes, hari nimwe muri content maze imisi ukora y'umwigeme nimba bamwitwa nimba ari Jisia nimba ari inde na Nerinat ego hari abantu batabitahuye neza eske nawe uri muri beef bimeze gute? Bon jewe kuko ujya mwigeme wowe umenga wamugendanye uko jewe muri content miss yose jewe ndi ntampagaze none inje kwitiranya ibintu byabo ho nyene vraiment nakoze ho nyene content ariko nari mbona mengo byasaze mvuga ati okay reka je nemene basi bose ndabarongoreye cari naravyiyemeje ariko kwa yuko nyene bataranyemerera ngo ndabarongore urumva yuko biracagoranye kubera ko bavuze kujya mwigeme wo mutwara ku ideni. Bon navuze bose babiri batwara ku ideni kubera batwara ku ideni kubera yuko nomanza nkesi yakwanza nkarata ukwezi ku eske bizoshoboka yuko tubana hama ideni naryo nabona ryo ukunda nzoririra ariko mbonye yuko tutobana naryo nzorira ariko wacirenza kuvuga ati burya rero nta ni deni ntajyo nori ni handi nyene ni nabona yuko bitokunda ntituzobana canke bazonyemereye nyene ndabarongore hama ideni sindaririye ariko nzo nabonye yuko ntimacingana akajambo kamwe cyangwa amajambo abiri cyangwa atatu wovuga kuri urya mwigeme Jisi. Bon ikintu ca mbere ndamubwira bon urubuga rwiwe ni rwiza ruhagaze neza ariko ikintu ca mbere yokora ni hagaciro mu binavuga mu majambo akora ama content creator hari amajambo bon rimwe na rimwe ukora bigatuma umuntu utunaronka n'isoko ukavuga ati ni nk'uyu vraiment no mu isoko rya gute eske yonyamamariza ibintu runaka bon uzohabwa n'ivyo amasoko n'abantu bari hasi gose ariko abantu biyubashe ntizigera uronka isoko kandi isoko ry'abantu biyubashe batanga agafungo gatuwe kandi kameze neza. Rero urubuga rwe ni rwiza na create content nziza ziyubashe jewe hari umunsi urabona basimvuga amajambo atiyubashe ndanabitiye jewe kandi umwana w'umupasteur icumuhora rero niki ikintu ca mbere nakore content na create urubuga rwe ni rwiza gose bon nabonye kandi mengo yageze kwandika ariko ngo urumva ngo afite impano nyinshi izo mpano nyine nazizana kuko ntazi izo mushira kure kuko n'umukobwa afise urubuga nka rujya ahagaze kujya ari trending nka kujya ni byiza ko iyubaka cyane kuko ufise impano uri umukobwa ni 50% zo gushika kure. Yes kabisa my brother. Yes reba bakozi ba Light TV ndibazo bamaze kuvyumva rero n'umukomedi ariko arabikora fresh arumva ko avuga ati nakore fresh areke kuvuga ibintu bidaha agaciro societe cyangwa se ibintu bitubaka societe kugira ngo ashobore gutera imbere kugira ngo ashobore kuronka amasoko nawe ufise kubitahura nihe mpano nawe umuhereza bameze gute. Yes my brother novuga ko
reka ndagushimira Barada wakoze kuduha time wakoze kwitabira ubutumire ariko mbere ko turangiza ikiganiro ndashaka akajambo kanyuma no bavuga nkajambo kanyuma ngo nako umuntu yapfuye ndashaka kubwira akajambo kanyuma abafana bawe cyangwa se abafana ba Royal TV muri rusange numva yukugishe nawe aga kajambo kanyuma gahereza ikiganiro basi bon the festival mwakoze kwa mwadukurikiranye mwakoze kudutega amatwi mukamara iminota yose meko muratwumviriza bon ibintu biryoshe cyane kumviriza Royal TV yateye iteka Jean Comedy akaba muri akagaragara muri image yabo and then nkakurikirana n'abakunzi ba Royal TV n'abakunzi batandukanye bama channel batandukanye ndetse nkategwa n'iteka nkatumirwa na Mr Radio ibintu biryoshe cyane kandi ikintu kigaragaza support entre les artistes et les journalistes kabisa ikintu ciza so ndabashimira abakunzi ba Royal TV uko mwa subscribe Royal TV nanje YouTube TikTok Instagram na Facebook niyo nanje mu message iyo subscribe kabisa bigende neza utobikora senose ndamukoma Yose kenda guha iminota 2 ubanezeretse mbere ko cyanangiza abanezeretse genda cecetse jewe inyimba yakize cyane ko yakintangasa none umukobwa nyene umukobwa w'umurundi katsi avuga amasambo nkati burya murazi neza ko ari ugutesha agaciro imico y'ikirundi murakwiye kuza hamwe hama mukiyunganganya mwese mukamuga clear group ati twakeneye abagabo murabe yuko Mr Radio natarongora erega Mr Radio impamvu atarongora n'uyo nyene nuko nyene mugenda muvuga amasamba atandukanye abona hamwe n'urongora uyu byose abigenda uko kandi tenda rangije yahetse inota yahetse aho noki ndahetse aho nose ndabakomo ndahetse ndibaza yes asante sana yes bakozi ba Royal TV reka ndagushimire ugakurikira kino kiganiro niba utarakora subscribe please ikorera na kugira ngo uzabona professional interview utugenda no kuri ku mbuga z'uno mu comedy ukore subscribe bamwitwa Agent de Comedy kugira ngo uturabona comedy nyinshi zigiye zitandukanye ni mu comedy ashaka gutwenza wiryamiye ashaka gutwenza berekwazi yes rero reka ndagushimire sana wakoze cyane my brother nizere ko tuzosubira we love you so much dusubire ubutaha my name is Radio papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira ngo umwana habanza ko papa we love you so much kuri kamera wari kumwe na Pasi wagwa aho hambere hahise Mutangwa muri Royal TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe tutarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Royal TV nyaragase tutinduta Royal TV kahuye n'amativi atandukanye kuzaza TV ibica bigaciga